Bakunzi ba JCTV turabaramukije twongera kandi tubaha n'ikaze mu kiganiro La Femme en Développement canke naho umukenyezi mu iterambere. Uyu munsi rero turi kumwe n'umushitsi asanzwe afise ico twokwita entreprise yiwe nayo ikaba si yindi nayo ikaba yitwa Billy Fashion Tesa, akaba asanzwe akora ivyo bijanye n'ivy'imideri. Musanzwe muzi rero yuko umukenyezi asanzwe afise uruhara runini mu kugwanya ubukene canke mu kwiteza imbere, afata ikibanza kinini. Rero uno munsi twakiriye umwe mu bakenyezi canke umwigeme asanzwe yiyungunganya mu kwiteza imbere mu kugwanya n'ubwo bukene. Reka tumuhe ikaze yidondore yongere kandi anatubwire uko asanzwe abikora. Kaze. Urakoze Nathalie, nitwa Billy Marivonne Manamahoro. nkaba narize université nize santé développement communautaire hanyuma ubu nkuko yavuze Nathalie nkaba mfise entreprise yanje yitwa Billy Fashion Tesa, nkaba nsanzwe nkora muri umwanya nkora ivy'amahereni gusa na rimwe by'amakolye. Ego Billy, ni gute Billy yize santé muri université yisanze ari mu bibi vy'imideri? Wotubwira uko vyagenze, uko wabitanguye? Novuga ko araciye nk'umwaka gutyo ndabitanguye, kuko sinovuga ngo iyo ide yo kugira entreprise ko nari nari mfise, ariko n'ibintu nasanze nkunda. Nasanze mfise talent, hama ndavuga ati iyo talent reka ndayikuremwo umwuga, ndayikuremwo ikintu conzanira amahera. C'est vrai narize santé, ariko ivyo bawize hari igihe usanga atari vyo ukunda. Naravyize kandi si ubwo naravyanka, mugabo nasanze mfise talent, ikintu impano muri jewe, camvuga ati reka muri iyo mpano nyene nsanzwe mfise reka ntangwe gukora ikintu ciwanje hama kinzanira amahera, kuko kuva kera nari nsanzwe mfise iyo ndoto yo gutanguza ikintu ciwanje nyene, nkavuga ati ya ikintu nije nagikoze. Ego Billy, none ayo mahereni asanzwe akora tubona ngaha ayakura muki? Ayakura mu menshi amahereni tumenyereye ko bari mu vyuma, hari ivyo bakura hanze n'ibindi ugasanga bikugwa ngaha. Wowe hanini ivyo ukoresha ubikura hehe? Ni ivyo ukura hanze canke nivyo usanzwe ukura ngaha nyene iwacu mu Burundi? Oya, je bonshi byose nabikora ngaha mu Burundi nkitangura, kubera kenshi birafasha ko burya birafasha kuja hirya no hino, kuko biragoheza amayide. Je nakubwiye ko iyo ide ntandi nari ngifise mu mutwe, mugabo plus ko nagenda ndatembera ahantu, nje mu formation, nje mu bintu by'aba entrepreneur bimpereza amayide. Hanyuma sinzi ukuntu umunsi umwe ngiye muri formation, ikintu ndibuka ya formation ya education financière, hama camva mfise ide, mugabo nta mayide nari mfise, ko batubwira ati ifo gukora ikintu wowe nyene usanzwe ukunda, usanzwe ufisemwo impano, kuko nico kintu usanga naho bikugora uguma wimenya wiyaranje kubwira ikintu cyawe kibandanya. Hama nta mayide menshi nari mfise, ndavuga ati mu mahera make mfise ndabe ikintu nokuramwo, ikintu cyokora bijanye n'ivyo nkunda. Kubera ko asanzwe nkunda ibintu vya fashion, ndakunda vraiment fashion, ndakunda ukuntu umuntu yambaye neza, ibintu byose biba biri ku muntu, umukobwa surtout birangiye yambaye, umukobwa wambaye neza vraiment ntushaka kugenda ntakubwira ati uraberewe. Hama cyavuga ati kantangwe ku bintu bike amahera nayo isanzwe mfise. Ndiyumvira ndagira ama recherche, ndaja kuri YouTube, ndavuga ati kwese notanga amahereni, mbona aya mahereni aya niyo natanguye gukora, kandi vraiment yarampaye amachance gose. Haba ndavuga ati ntituyadene turoroshe kandi uburyo ntibwoba bwinshi, reka ntangure nkore muri ayo mahereni cyangura n'inyuzi. Izo nyuzi nkoresha mu bisanzwe uko wabimbagije, nkoresha inyuzi zijya zo gushona impuzu, nizo nkoresha. Ndatangura amakuru amahereni, mbona mudahereza umugenzi wanje acambwira ngo ni meza, ngo ahubwo ngenda kurondera abandi bakiri, acambwira ngo nakuronka abakiriya babiri, bati vya ni vya vrai, cyadara kubipfiratisha. Hama kitatangura uko nyene, ntangura rero no kuvuga ati amahereni mubona ngaha menshi nayo mu nyuzi, mbwa harimo ibitenge, ndakoresha n'utwuma, akoresha n'utuncomekamo indani, ubwo nyene ihereni rifate. Byose ni ibintu
nkura ngaha mu Burundi n'udutenge akuma inyuzi byose ndabikura ngaha mu Burundi. Mbega Biri akora amahereni gusa y'abakobwa? Hariho ngo utuma tubona bambara amahereni birakora y'abakobwa gusa, nta kintu wiyumvira kuzokorera abahungu umunsi umwe nabo baze bagirirwa ayo mahirwe yo kugushorera? Kubera je nakubwiye ko ndakunda vraiment une femme élégante, ndakunda umukobwa mbonye umukobwa cyangwa umugore aberewe birampimbara cyane gose numva. Donc rero je fise umuhamagaro wo kwambika abakobwa cyangwa abagore. Mugabo by'abahungu bwira plus tard bishaka kuza mugabo muri umwanya ni nabaye ndafatira ku bagore cyangwa abakobwa. Yego, nukuvuga yuko rero Biri umunsi umwe tuzoza tubona agiye mu byo kwambika abahungu impuzu, kubera urakunda abakobwa baba baberewe n'abahungu ico gihe. Yego bishobora gushika nawe nyene nkabambika pourquoi pas, ko nawe nyene ni fashion, nawe nyene ubindi ni genre ko fashion ikintu ni mu totali donc kwambara ikintu cyose kiba kikuriko, niba ari amahereni, niba ari impuzu, akantu kose wambaye ukabegwa ni fashion nyene. Yego, twitegeye ko Biri rero mu minsi iza azotwambika impuzu, atari bitadohera gusa mu mahereni, bizoja no mu mpuzu. Yego, kuko ndafise kinovuga umugambi wo kwagura umutahe wo gushiramo ibindi bintu byinshi, akaba ari impuzu, akaba ari ibirato, amakoriyo naratanguye mbwose cyane, akaba kuri ndafise umugambi wo kwagura nkagira ibintu byinshi nyene. Mbega Biri Fashion Tesa yoba yaragiriwe amahirwe nk'umunsi umwe kaja mu higanwa, ari amahiganwa mpuzamakungu canke iyo ngaha nyene iwacu, kugira ngo aje guhiganwa n'abandi banyamideri, kugira ngo nawe yerekane impano ziwe uko bimeze? Ego, ndamaze kuja mu bitari bike. Ndibuka hariho novuga amahiganwa, sinovuga ama exposition, ndamaze kuja nko muri zibiri gutyo. Nageze kuja muri journée internationale de l'entrepreneur ya gutyo. Ego ibintu yigeze kuba yari journée mondiale aho bumenga. Hama ndagenda expose ama produit yanje, ko ndavuga ati uko bimeze kose, kuko nicaye ngaha ama produit yanje nta muntu numwe azoyamenya. Mvuga ati ni visibility mu zindi. Hama ndagenda expose, kandi usanga abantu baca baraza baramenya ati bitwa mu exposition, cyangwa ugasanga hahoreye nandi ma contact ati sindagushore mugabo ndatwaye nimero zanje zawe nzokurondera mu nyuma, kandi ugasanga menyanye n'abantu ko cyangwa ugasanga uhure n'abandi ba entrepreneur, ugasanga na ma connaissance bituma nyene ama-ide nyene wunguka ubumenyi bwinshi. Byarafashe cyane gose. Hama kawe n'andi mahiganwa nyene usanga umuntu agiyemwo nyene ba entrepreneur nawe nyene aramfasha cyane gose. Navuga ati kuko nawe si ibintu noca ngumiza ngaho nyegeza oya, mugabo ni ibintu utuma, kuko plus abantu babimenya plus nawe uronka aba client cyangwa karonka ama connaissance. Rero ibyo byose nabigiyemwo, nagiye mu competition si menshi ariyo kumaze kujamwo nka imwe. Yego, imwe mugabo ma exposition maze kujamwo muri abiri. Ibyo byose kandi nabikuyemo ubumenyi bwinshi, ndabikuramo abagenzi. Ego Biri, umuntu wese mu kintu aba ariko arakora arahura n'intambamyi. Hariho ugendo uhura n'intambamyi, ugasanga nko mu bintu ukoresha ugasanga harimo kubura aya ma produit ubikoramo. Mbe wewe ugitangura muri Biri Fashion Tesa, nizihe ntambamyi wagiye uhura nazo? Ego, kubera nabwiye ko urabwira ko ikibazo, kubera ama produit yanje novuga ko kenshi ivyo nabirabira kuri YouTube, ugasanga rero biyo birabe kuri YouTube ugasanga hari nk'ama materiel usanga udafise ibikoresho, usanga bimwe udafise cyane ntafise. Hama ugasanga birangoye, aho naca ngira iki, naca niyanje nkafata je nyene nkifondera nkati, ugasanga ndifondeye model nk'ugasanga nka model mbonye nkiri hene murayibona ihereni, novuga ati ko nari muri ku YouTube siko narikoza cembo niyumvira ukuntu nyene no rikora, mugabo mbonye nk'ama produit jewe nshobora kuronga mu Burundi kandi n'uburyo nshobora kuronga, kandi ugasanga n'ibikoresho ugasanga ivyo mbonye kuri YouTube canke ahandi ntavyo nshobora kuronga, ugasanga bitwara uburyo bwinshi. Jere nyene ugasanga ciye ni imagine nyene uko no bikora, bija bivanye n'ivyo mfise biri disponible, uburyo mfise.
Yego biri hariho turamaze kubona abakenyezi benshi canke abakobwa ugasanga bambaye uduhereni ugasanga hacafye ko utu Afrika canke abakobwa bambaye udutambara ukamengo nyene harimwo nyene inzovu canke utuntu nyene twerekana nyene ibintu nyene vy'akaranga. Mbega biri muri Biri Fashion Tesa mu gukora amahereni niyihe message mugerageza gutanga iyo uriko urakora ayo mahereni? Ego message novuga ry'amahereni umva hari amahereni n'ivyo nka rya Afrika uvuze hari amwe sinzi ko hari menshi hari ayava nka hanze nka muri mapeyi ari hafi nko muri Tanzania cyangwa akava muri Kenya ko muri Kenya nabo barakora amahereni kandi meza. Rero jewe nshaka ko kubera iki twebwe tutoyikorera ngaha mu Burundi meme najya tubona ava hariya kure kubera iki muri ibi bintu muri ibi buryo twe dufise muri ama materiel dufise ngaha mu Burundi twebwe tutokwiyumvira tugakora twebwe abajya ama model ari hanze twe tukiyumvira sera ama produit ari ngaha mu Burundi ibikoresho bingaha mu Burundi tukabikoramwo ayo mahereni twebwe ngahanye tutarinze kuza turayakura hariya kure kandi hari igihe usanga ugasanga ni meza wanashe mu kurusha rya avuye ahandi tutarinze kuza turagira ama déplacement twe tukayikorera akaba menshi canke meme n'impuzu tukazikorera kubera ko tutazikora turabishoboye. Ego biri hariho umuntu wese abafise indoto ashika gushikako biravuga ati je nkeneye ko Biri Fashion Tesa mu misi zizo bimeze kunuko wowe ni gute ubona Biri Fashion Tesa nko mu myaka 5 iri imbere canke 10 ndazi? Jewe nshaka ko mu myaka 5 nzobana iyi entreprise yanje izoba yateye imbere naronse abakozi benshi kandi dukorana bakunda surtout bafise iyo passion nk'iyo je mfise nambwe ko mfise passion y'ibintu vya fashion ndakunda umuntu abegwa umuntu mbona abakaberewe nyene vraiment ari chic ari elegant Yego hama nkamubona ngo rero mu myaka 5 nkene kubona nanugurije entreprise yiwanje irimwo ibyo byose vyerekeye fashion amahereni kwambika fise n'amakozi tukorana kandi bavyumvamo tugafashanya. Ego biri arashaka no gutanga n'akazi no ku bandi bantu bose baba bavyifuza. Biri hariho n'abandi bakenyezi rero canke abandi bigeme ugasanga aricaye muhira avuga ati jewe sindaronka akazi kubera nigibi nibi sindaronka akazi. Mbega nk'abo bigeme wobabwira iki kugira ngo nuwo bariko n'abadukurikirana muri kano kanya avuga ati nanje reka nigire kuri Biri canke naho nigire no kuwundi abo bigeme wobabwira iki babona yuko nkaho umengo turarindiriye yuko tuzoja kudepoza diploma ahantu baduha akazi abo bigeme wo ubabwira iki? Noneho babwira ko bokora amaboko mu mpunzi mugabo twese ntitwagenewe kuba ba entrepreneur mugabo cyo nabonye cyo mu buzima utagize utese ikintu ntuzomenya réellement icyo ukunda ntuzomenya iyo ide yawe ntuzomenya icyo ukunda icyo ushaka mu buzima. Rero abantu usanga benshi baryamanye impano bafise ugasanga baryamanye muhira ugasanga batinye kandi benshi ugasanga bafise n'ubwoba bwo gutangura tije ndagitanguye no mahare yanje yose yo aherera no homba mugabo ifo oze kubahuka ugatangura ico kintu naje sinovuga ko ibintu byanyoroheye ko bati nije ntangura iki ugasanga umwe participe mu bintu byinshi by'entrepreneur nzoma ntangenda nshikajya izotangura ikintu nanje cyanje cyane nyine niyakire nitahure uwo ndi ntangure ntivyanyoroheye. Rero ico no hanura nk'abandi abandi babigeme nuko twogerageza kuvaho turi hajyana twinyegeje hajyana twikumira tukaja mu bandi bajya batanguye ikintu begere ubabaze tiwe vyagenze gute cyangwa uparticiper mu ma formation usanga bahamagara aba entrepreneur aba jeune entrepreneur ugasanga uko biparticipamwo ukumva imitwe y'abandi ukuntu batanguye biratuma umuntu ahindura amayide atangura kuhindura ivyiyumviro bikamutuma nawe yitahura menshi ashaka. Ego Biri Marivan tugushimire ko nawe twitavye. Nanje nizere ko ngaha ngena ntanye nk'amaherena 2 canke 3 muri Biri Fashion Tesa. Ego murakoze. Ego namwe ko murakurikirana JCTV tubashimire twongera kandi tubibutsa ko mwogira commentaire arico mubaza nka Biri mwo kwandika muri commentaire mukamubaza acayibona canke nawo mukagira j'aime na subscribe.
turabashimiye cyane mwebwe mwako muradukurikirana mwebwe kaze mu kindi kiganiro gikurikira murakoze